Urwaruka rwo mu makaminuza rurakwiye kumenya ivyabaye mu Burundi kuko ejo aribo bazoba baramutswa igihugu. Bivugwa na ambasaderi Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe mu kiganiro batunganije ku banyeshure bo muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini Bujumbura kuri uwa 17 ruheshi umwaka wa 2022 kugira ngo babereke ibikorwa vy'uwo mugwi n'ivyo bamaze kurangura. Uwarongoye umugwi severe avuga ko kumenya kahise ku banyeshure bo mu makaminuza ari vyiza ngo bizotuma imitego abarongoye igihugu baguyemwo nabo batayigwamwo. Nizo kubwira urwaruka muri za kaminuza ko bakwiye kumenya ivyabaye kahise kazingamitse Uburundi bwacu, igihugu cacu. Kumenya kahise uri muri kaminuza, kumenya kahise urwaruka barabikeneye kuko ejo nibo bazoba baramutswa igihugu. Muri abanyeshuri ubona bari muri kaminuza ejo hazovamwo abashinga amateka, abakenguza amateka, abarongoye intara, abarongoye igihugu. Nico gituma bakwiye kumenya kahise kugira ngo imitego abarongoye igihugu mu myaka iheze baguyemwo ntibazoyigwemwo. Muri ico kiganiro bamwe mu banyeshure bashatse kumenya nimbuko kuri ko gushirwa habona n'umugwi severe kutazotuma bamwe bagira akabonge hakahava haduka no kwihorahorana. Mbega kumenya ivy'ubwicanyi bwabaye ntibishobora gutera akabonge ico bita melankoli kuri bamwe narirya abantu batanganya imitima yo kwakira ivyabaye. Kuri ico kibazo Ndayicariye avuga ko ahubwo uwihora ari utazi ivyabaye. Kubwiwe ngo ukuri kurakiza. Iyo utamenya ivyabaye niho wihora. Iyo utamenya ivyabaye ugumana ishaka ryo kumenya ukuri abavyeyi bakuze bakunyegeje. Iyo utamenya ivyabaye ugumushikirwa n'ingorane aho uba muri quartier mu gisagara mu ikomine utazi igituma haguma havuka ingorane shasha. Nimwe nita izinguzingu z'ubwicanyi mu gifaransa bita cycle de violence. Mu bihugu biteye imbere, mu bihugu byamaze kumenya akamaro k'amahoro n'umutekano, bashitse kuri iyo ntambwe kuko bahagaze bakavuga bati byaratugoye. Harabaye ingwano zishingiye ku moko, harabaye ingwano zishingiye ku madini, abantu barapfa isinzi. Mbe twogira gute kugira bihagarare? Ico bita garantie de non répétition. Bihagarara kubera ko abavuka gihugu bicaye hamwe bakavuga bati byaratugoye, harabishwe bazura ubusa, harababishe babaziza ubusa. Ni bande babikoreye iki? Kandi nta uhinduka ari umwicanyi batamweretse ibibi yakoze. N'umwana wiwe agenda atazi ivyo se yakoze, arakeneye kumenya ko se wiwe, se wabo, inshuti yiwe itakoze ivyiza. Hanyuma muvyo turakora twerekana abakoze ibibi, ariko turerekana n'abakingiye abandi. Hari abahutu benshi n'abatutsi bakingiye abo batandukanye mu bwoko. Hari abantu b'abanyamahanga banyegeje abahutu canke abatutsi mu rwimo rutandukanye twaciyemo. Mu majambo make hihora utabwiwe ukuri, hihora uwama mu ngorane atazi ico zivako. Iyo umaze kumenya ukuri ni nko kuvura igisebe. Iyo utarakivura uraribwa mw'ijoro, hanyuma umaze kuronka umuti urinjira, hanyuma kigatinda kikakira, gikira buke buke, haheze iminsi ahari pansuma ukugurura umubiri ugafatana. Mu vy'ukuri ukuri n'umuti ukomeye wo gusanasana ico no kwita imibano yasambutse. Mu gifaransa bavyita reconstruire les relations brisées par les crises. Gusanasana imibano yasambuwe n'ubwicanyi butandukanye. Hanyuma ukuri n'umuti. Abanyeshure bo muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini bakurikiranye ico kiganiro bavuga ko ivyo bumvise bizotuma bamenya uko bitwara maze ivyabaye ntibizosubire kuba. Dusabe Felix numwe muri bo. Izi nyigisho yerekanye no munsi nka twebwe urwaruka rw'uno munsi
kubw'iwacu turakengurutse nk'izi nyigisho baduhaye kuko bituma tumenya kahise h'igihugu cacu, tumenya uwo munsi abo turi, twifuza kumenya abo tuzoba ejo, tuzoba abantu bameze gute, dushaka gushika kuki, tumenya tuti ko izi ngwane zose tubonye zabaye muri kahise uno munsi tuzigwanye gute, ejo tubane n'abandi gute, tubane neza gute. Gikuru nka jewe novuga ati nkuye mwizi nyigisho biranyubatse rwose kubona tworengera ibintu vy'amoko biza biradutandukanya by'abantu n'abatutsi, twese tukiyumvamo ko twese turi abarundi, iki gihugu ni cacu, nta yindi mpezo dufise atari iki gihugu cacu nyene, kandi ntaho tuzoshira. Vyiza rero tubana mu mahoro, twiyumvanamwo, twumva ko twese twokubaka iki gihugu cacu turi hamwe twese. Ikiganiro kigitangura abanyeshuri batangiye kubereka amareresi yerekana neza ibikorwa umugwi severe waranguye, ibisigarira vy'abantu bazuye mu binogo rusange mu ntara zitandukanye. Abo banyeshuri bamaze kubona mwido nido ivyaranguwe n'umugwi severe, bibaza igituma mu mashure bigishijwe ivyakahise ariko ngo ataco bigeze babwirwa ku bijanye n'amabi yabaye mu Burundi.